kuri uyu wa gatanu igenekerezo rya 29 ntwarane uno mwaka nyene w'2024 umukuru wa zone Cibitoke muri komine Rugombo yatunganije inama kugwaruka ruba muri zone Cibitoke. Iyo nama yariyo gukangurira ugwaruka kwijukira ibikorwa byo bateza imbere no kwitabira ibikorwa by'iterambere by'igihugu ndetse no gukunda igihugu cabibarutse. Muri iyo nama ugwaruka gwashikirije ibibazo bitandukanye ugwaruka ruhura navyo, aho hari abashikirije ko ugwaruka rukumigwa, ikindi ngo usanga barahejeje ariko ntibaronka akazi, abandi ngo abaserukira ku mitumba ntibigera babatumira mu nama canke bamenyeshe ibijanye n'ibikorwa by'iterambere. Mu ncamake nta communication ihari hagati y'abarongoye ugwaruka ku mitumba nabo barongoye. Umukuru wa zone Cibitoke yatanze inyishu zitandukanye ku bibazo byabajijwe, aho yavuze ko kizira gusaba umuntu ikintu utabanje kwerekana ico ushoboye. Umukuru wa zone Cibitoke yabandanyije atanga impanuro kuri urwo gwaruka, aho yatanze akarorero ku rundi gwaruka go mu bindi bihugu biga batazeyinze ko bazoronswa akazi, ahubwo bobo biga biyumvira ico bazokora. Twamenyesha ko iyo nama yatunganyijwe n'urongoye zone Cibitoke ko ugwaruka gwayikengurutse rukaba gwashimye cyane impanuro bahawe, bakaba banasabye ko hogwizwa inama ku mitumba ndetse ugwaruka rukama rumenyeshwa ibijanye n'ibikorwa by'iterambere kugira nabo bafate iyambere mu kwijukira ibikorwa by'iterambere. Twamenyesha ko iyo nama y'ugwaruka iri mu rukurikirane rw'amanama abandanya atunganywa n'umukuru wa zone Cibitoke, aho abakora imirimo itandukanye muri zone Cibitoke bakoreshejwe amanama ajanye no kwijukira ibikorwa byo bateza imbere bigateza imbere n'igihugu cane cane babicishije mu bikorwa rusangi.